izina rya Yesu nshuti bakundwa ndiko murakurikirana kino kiganiro irembo rifunganye. Imana ibahezagire cyane. Ndasubire kubashimira kandi ukuntu mukurikirana iki kiganiro kuno munsi wa gatatu. Imana yongeye kutugira ubuntu duhakanya keza kukongera kuganira namwe. Imana ibahezagire cyane. Reka tubanze twegereza Imana dusenga Imana. Data mushobora byose nyene cyubahiro, turagushimiye isaha nziza, uyu mwanya mwiza wongeye kunyemerera gusangira n'ubwoko bwawe ijambo ryawe. Nyemerera abagiye kumva ijambo ryawe ryongere ribahindure kandi ribafashe ribakomeze mu rugendo bariko barafata rwo kuja mu bwami bwawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe cyane. Rero uyu munsi turabandanya kuganira ikiganiro tumaze iminsi tuganira ko teme ivuga icyaha. Imana ishimwe cyane. Rero twarabigishije cyane ingene icyaha cyaje mu isi, turabereka uko isi yari imeze neza, isi tacaha cyari kiriko, ariko icyaha kiza gukwegwa n'umwana w'umuntu igihe yemera Satani akamuhenda igihe bari mu rya tongo rya Edeni. Imana ishimwe cyane. Rero ku munsi w'Imana naho nabigishije cyane irembo rya mbere ryugurura icyaha. Turaganira ku majambo y'Imana twasanga mu gitabo cy'Itanguriro, aho tubona ingene icyaha cugururiwe n'umwana w'umuntu kandi ubugira kandi ndabereka irembo rya mbere kugurura icyaha kari kugira ivyiyumviro biri ugutekereza kutariko. Imana ishimwe cyane. Rero turabona ukuntu Kaini na mwene wabo Abeli, ingene Kaini yatanga ikimazi na Abeli agatanga ikimazi, ariko igihe imazi ca Kaini nticemerwe ku Mana, ariko ikimazi ca Abeli kikemerwa n'Imana. Aho byatumye Kaini afata ingingo itari nziza, ubwo yagiye kwiyumvira nabi, atangura kwiyumvira agira imitekerezo itari myiza, hanyuma afata mwene wabo amugurukira ko Abeli aramwica. Ariko Imana yari yamugabishije iramubwira ngo mbega Kaini kuri kuriyumvira nabi mu maso ko wijiriwe, niwakora neza muzokwemerwa, ariko mutakora neza icyaha kibunze ku rugi ngo kandi ni wowe nyene ugomba kukinisha. Tuzakubona rero ko umwana w'umuntu ashobora kugurura icyaha, yari afise uburenganzira bwo kukinesha, ariko agaha umuryango Satani akamushoboza kongera gukora icyaha, kandi Imana yari yamweretse uburyo yoshobora kunesha icyaha. Uyu munsi rero ndafise kandi uwundi muryango ugira kabiri abantu bacamwo bakugururira icyaha. Imana ishimwe cyane. Reka rero tuzingurure Bibiliya zacu, turabe mu gitabo cy'Itanguriro igice cyaho c'9 n'umurongo waho wa 18. Imana yacu ihabwa ishimwe n'icubahiro. Turasoma mu izina rya Yesu. Itanguriro igice cyaho c'9 ku murongo waho wa 18 havuga ngo Hamu acumura kuri se. Bene Nowa basohotse mu bwato ni Shemu na Hamu na Yafeti. Hamu niwe se wa Kanani. Abo uko ari batatu nibo Nowa yabyaye, nibo bakomoswe ko n'abakwiye isi yose. Nowa atangura kurima, atera uruzabibu, aranywa vino y'izo nzabibu, araborerwa, impuzu zimuvako ari mu ihema ryiwe. Hamu se wa Kanani abona ubwambure bwa se, abibarira bene nyina bombi bari hanze. Shemu na Yafeti babarira umwambaro bawukika ku bitugu byabo, bombi bagenza umugongo bapfuka ubwambure bwa se, kandi amaso yabo kuko yararoye ijya ntibabona ubwambure bwa se. Nowa vino imuvuyeko amenya iby'umuhungu wiwe muto yamukoreye, aravuga ati Kanani abaye ikivume, azoba umuja w'abaja kuri bene nyina. Amen. Imana ishimwe cyane. Rero uyu munsi turaganira cyane irindi rembo rigira kabiri ryugururira icyaha. Imana ishimwe cyane. Hano rero turabona uyu mugabo bamwita Nowa igihe bari bavuye mwacagiye c'umwuzure, igihe imvura yagwa nyinshi umwuzure urengera abantu, ariko Nowa n'abahungu biwe bararokoka muri uwo mwuzure kubera ko Imana yari yabagarishije hakiri kare, igabisha Nowa iramubwira
ngo hagiye kuba umwuzure mwibazire ubwato kugira ngo muze muhungiremwo ariko abantu benshi banga guhunga uwo mwuzure kuko base kwiyubakira ubwato ariko igihe kiragera imvura ngitangura kugwa imvura yatangura kugwa yatanguye kugwa ayibona udutonyanga ari imvura nkeyi cyane ariko kuko ari ijambo ryari ryahumetswe n'Uwiteka imvura irushiriza kwiyongera iragwa ariko Nowa baza kumenya iryo banga kubera ko bari barabivuganye ko n'Imana Nowa afata umuryango wiwe n'abahungu biwe bahungira muri ubwo bwato yari yarubatse ariko rero turabona ngo inyuma y'iyo mvura itasuye ngo Nowa aza kwiterera uruzabibu Imana ishimwe cyane ngo Nowa amare kwiterera uruzabibu ngararukorera kandi ararubagarira ngo mu nyuma rubaza kwera aza kuganamwa inzoga ngaranwa ngo noneho ngo Nowa araborerwa Imana ishimwe cyane ngo maze Nowa amare kuborerwa aborewe niyo nzoga ivuye muri urwo ruzabibu yari yaritereye ngo amaze kuryama ngo impuzu zose zimuvaho asigara ari gusa Imana idutabare cyane rero amaze kuba ari gusa umuhungu wiwe w'umuhererezi Kanani aza kubona ubwambure bwase Imana idutabare amare kubona ubwambure bwase niyihangana aho gufata imyambaro ngo yambike se ashagenda kubibwira bene se kugira ngo nabo baze kuraba ubwambure bwase Imana idufashe ariko bene se kubera ko bari bafise ibanga ry'Imana cyangwa se bari bafise ukubaha umuvyeyi wabo biyumvira mu mitima yabo yuko badashobora kuraba ubwambure bwase ariko bafata ingingo yo kumujishira ikintu bohava bafukisha se kugira ngo ntibabone ubwambure bwase ngo noneho ngo baza gufata impuzu bashonye ngo bagendesha umugongo ngo maze bayitwarira mu bitugu byabo bagendesha umugongo ngo hanyuma bashikire se ahantu ari aho yarajyanye yaborewe impuzu zamaze kumuvaho ngo bamuterera kwizo mpuzu ngo bamare kuyimitereraho basubira inyuma Imana ishimwe noneho turaza kubona ngo inyuma yo kwinzoka izo nzoka kumuvako ngo amaze kuva mu kuborerwa ngo no batangura gutora kenge ngaza kumenya ngo ivyamubayeko aza kumenya yuko ngo umwana we w'umuherezi Kanani ngo wewe atabikoze uko akimara kubona ubwambure bwase ngo wewe yaciye kubibwira bene wabo haleluya amare kubibwira bene wabo Nowa rero abimenye yumva ko akoretse ishaka itari ciza Imana ishimwe cyane ngo manabereke irembo rya kabiri ryugurura icyaha no gufata ingingo itari nziza haleluya Kanani icagiye kumukwegera asanga yamaze kugwa mu cyaha cyo kubona ubwambure bwase nuko yafashe ingingo itari nziza yo kuza kubibwira bene se icyo yagomba gukora Kanani yagomba gufata nawe impuzu cyangwa se akarondera ikindi kintu yoshira kose kugira ngo ubwambure bwiwe nibuze kugaragarira abandi cyangwa nibugaragarira bene wabo haleluya rero Kanani se inzoga zimaze kumuvaho aramubwira ngo Kanani abaye ikivume imbere ya bene se Kanani abaye umuja imbere ya bene se Imana idufashe cyane hari umuvumo rero ugaragara igihe twamaze gukora icyaha aho bigaragara yuko icyaha kiza gukwega umuvumo mu buzima bwacu Kanani rero aza kuronka umuvumo mu gishingo cy'umugisha kwase ise amwatura k'umuvumo kandi dusomye mu bitabo bya kera turabona ko umuvumo w'abavyeyi wagenda womera ku bana ba haleluya n'ubu iyo umuvyeyi avumye umwana igihe utabaye maso ngo usabe imbabazi umuvyeyi cyangwa ngo usenge Imana wihane umuvumo w'abavyeyi urakurikirana umwana ukazogenda urakurikirana no mu runganwe rw'abana uzogenda uravyara Imana itabare cyane rero Kanani afata ingingo itari nziza turabona se amuvuma turabona se amubwira yuko Kanani abaye ikivume azoba umuja w'abaja kuri bene nyina Imana idutabare cyane Kanani yakoze cyabaye icyaha gikomeye cyane kuko cyagize ingaruka mu buzima bwiwe kimukwegera umuvumo akumbure abana b'abahererezi turazi kwa base ko bakunda no kuragura ibintu byinshi kubera ko bagira igikundiro kwa base ariko kubera ko Kanani yakoze icyaha cyo kubona ubwambure bwase agaca agenda kubibwira abandi bantu akabibwira bene se yanga kwibikamo iryo banga yanga kwibikamo mujabonye kubibona nacyo byari bitwaye kuko yaramuturumbuke katariteguye ariko kuba
yaciye aza kubivuga kugira ngo n'abandi baze kuraba ubwambure bw'umuvyeyi cyabaye icaha mu buzima bw'uwo mwana. Imana itabare cyane. Rero turabona irindi rembo ryugurura icaha, uze wirinde cyane gufata ingingo itari nziza. Abantu benshi barafata ingingo zitari nziza mu buzima bwabo bigatuma bakora ibintu bitari byiza. Imana itabare cyane. Abantu benshi turabibona mu kibano, ugasanga bariko baraburana ibintu by'amatongo, ariko kugira ngo azagarurirwe iryo tongo ugasanga yafashe ingingo itari nziza, agafata umupanga akagenda kwica uwo bariko barafa amatongo. Cyangwa se tukabona umugabo iyo afitaniye imishwano mubi n'umugore wiwe akaza gufata ingingo itari nziza, akagurukira ku mugore wiwe akamwica, ariko ingaruka abana bagiye kuba imfuvyi, kandi yindi ngaruka umugabo agiye kugwa mw'ibohero. Hariho n'iyindi ngaruka ikunda gushikira uwo mugabo, aho umugabo aca afata ingingo nawe nyene itari nziza akiyahura, igihe agomba kubona yuko ubuzima bwiwe nawe nyene buzobangamirwa, cyangwa se azoca aza kugwa mu munyororo, cyangwa se azoza gufatwa n'amategeko y'igihugu aherereyemo, ariko agafata ingingo zari nziza akiyahura. Mu yandi majambo ca caha, haleluya, cagiye gukwega ibindi byinshi cyane. Ya ngingo yafata itari nziza iza kuba karonda ku buzima bwiwe, iza kuba ingaruka idasanzwe. Ndakunze kuganira n'abantu bagiye barakora ibyaha bene ibyo, uyu mubajije arakubwira ngo sinamenye n'ukuntu nabikoze, cyangwa akavuga ngo ndiko ndicuza impamvu narakoze kijya kintu, kubera ko ubuzima bwiwe buca bugenda ahantu mwirinde. Uyu munsi rero tandukana no gufata ingingo itari nziza. Imbere yo gufata ingingo banza utekereze, senga Imana, baza Imana. Imana izoguhishura icyo ugomba gukora, Imana izokubwira ingingo ugomba gufata, Imana izokubwira icyo ugomba kugira. Imana idufashe cyane. Hari tundi turore nogene nababwira, iyo umukobwa atwaye inda y'igitwarire cyangwa se agatwara inda yakomotswe, haleluya, no mu busambanyi butandukanye yagiye aracamwo, arafata ingingo. Birashoboka rero ko ashobora gufata ingingo yo gukorera inda. Iyo akora inda irashobora kumuhitana, igahitana ubuzima bwiwe, cyangwa se akagwara akamererwa nabi. Ikiragiwe ko nuko amategeko y'igihugu ashobora kumufata akaza gufungwa kubera iki yafashe ingingo itari nziza, bikamukwegera gukora icyaha. Irembo rigira kabiri ryugururira icyaha no gufata ingingo itari nziza. Imana ibahezagire cyane wowe uri kurakurikirana kino kiganiro kandi turiko kirafasha mu buzima bwawe. Wiyumvire ku ngingo ushobora gufata ishobora kukugirira ingaruka nziza, ariko ntufate ingingo izokugirira ingaruka mbi. Banza usenge Imana, baza Imana, biracyashoboka, haracyariho uwundi muryango, haracyariho ibindi byizigiro yuko ingingo ugomba gufata ishobora kuguhindukira ibyiza. Rondera abantu, hanuza. Kirazira kuba utagira n'umuntu aguhanura, bawumvise umuntu aguhanura. Twari twarabiganireko cyane, umuntu agomba kugira umwizigirwa mu buzima bwiwe ahanuza. Ntuzufate ingingo itari nziza, nufata ingingo itari nziza bizoguhindukirira icyaha, kuko icyo uzokora cyose kizogukwegera mu nzira y'icyaha. Imana irahezagire cyane. Yari umukozi w'Imana Ndayizeye Jean Claude, muriko muraganira makino kiganiro irembo rifanye n'icyubahiro. Ndasengeye umuntu wese, sinzi ikibanza aherereyemo, sinzi ibi hari karacamo, ariko birashoboka ko ibi hari karacamo ashobora kuba agomba gufata ingingo itari nziza. Kwifatira ingingo itari nziza imukwegera mu byaha, ndamusengera kano kanya, mucira inzira, mwigishe mu izina rya Yesu, umusange mu mitekerereze ariko aratekerezaho, umugire inama, kuko nafata ingingo itari nziza biramukwegera kuja mu cyaha mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane mwe muriko murakurikirana kino kiganiro cy'irembo rifunganye. Imana ibaho umugisha, mugisangize n'abandi, kandi murushirize kudusengera, kuko ibi byose tubishorezwa n'amasengesho yanyu mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom, shalom. Amen.